Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya udasanzwe, umwanya ukomeye cyane, iri joro ridasanzwe, ijoro ry'umugisha, aho mugira mukurikirana ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'ishingiro rya Hope Church, ikiganiro ivyo Yesu akora, aho twama turonka intahe z'abantu benshi, aho twama tubona Imana ikora ibitangaza. Mukaba muri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Iri joro rero rikubere ijoro ryiza, ijoro ryo guhezagirwa n'Imana. Reka ndakubwire mu kanya tugira tubahe umwanya mukurikirana ubutumwa, n'ubutumwa twavuze mu ishengero rya Hope Church. Ego ubutumwa bwiza ni bwahera, turaza kubaha zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Si ntahe zose oya, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, ni kwibarabara ry'amabeni, bahita kwibarabara ry'amabeni, uvuye kwibarabara rya 11 aho amabisi akatira, ucuja kwibarabara rikurikira baryita ry'amabeni. Turagwaye kaze rero nawe uzohoruza guhezagiranwa natwe. Twama dufise urutonde rwiza cyane, ejo kwa Mungu twama dusengera abantu bafise imitwaro ikomakomeye. Nk'uyu wa Mungu rero tuzosengera abantu bagomba ko basengera ingo zabo babona zihobahoba, abantu bafise ingwara, abantu bafise uburuhe mu mutima, akumva umenga biranse kabisa, ntabone icagiye gukora nico n'ingene bigiye kugenda. Abantu barota nabi, abantu bafise ingorane mu muryango, hari abantu usanga mu muryango usanga bajyana, usanga hari ukutumvikana, usanga hari kudahuza, hari abandi usanga bafise imanza mu butungane, ugasanga ntariko arabona ingene biko biragenda. Hari n'abandi usanga afise ikibazo cyo kubaka ugwiwe, ugasanga ni nk'umukobwa imyaka abona umenga iriko iratera ije imbere, ntararonka abazo kubakana, cyangwa umuhungu nyene nkuko nyene, cyangwa ugasanga arabuze uburyo bwo kubaka ugwiwe, cyangwa ugasanga n'umuntu abuze uburyo bwo mufasha mu buzima buri n'ibindi. Turagwaye kaze rero ku munsi w'ejo tuzosenga ku munsi w'ejo, tuzobasengera bose bafise iyo mitwaro n'indi mitwaro myinshi itandukanye, tuzobasengera. Rero tuba dufise amiga abiri, amiga ya mbere atangura isaha 2:15, isaha 2:15 tuba dutanguye amiga ya mbere. Amiga agira kabiri tuba dutanguye isaha 4:45, isaha 4:45. Turagwaye kaze rero ku munsi w'ejo nawe uzohezagiranwe natwe. Kandi urashaka kutahabona neza mu gihe ujuragiritse, turaguye nimero za telefone zo mu protocole, ni 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Kaze rero nawe uze wironkere umugisha wawe ku munsi w'ejo. Abantu benshi barashinga intahe, uraza kumva intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza byinshi cyane. Izi ni intahe zimwe, sina zose banashaka, ni zimwe mu byo Yesu ariko arakora. Yesu ariko akora byinshi cyane. Turagwaye kaze nawe uzehozagiranwe natwe ku munsi w'ejo, isaha 2:15 canka isaha 4:45. Uyu mwanya rero kutugira tubahe ubutumwa twavugiye mu ishengero rya Hope Church. Ego inyuma y'ubutuma twavugiye mu ishengero rya Hope Church, tuca tusubira kandi tuyage namwe. Yesu abahezagire. Wanje Mose siko bimeze, ayoboka mu rugo rwanje hose, uyowe twama twivuganira mu kanwa n'akandi, mfoboye napfinze, kandi ijisho yanje je uhoraho arayibona. None rero niki cyatumye mwubahuka? Iri jambo kubahuka rero sani danger. None rero niki cyatumye mwubahuka kunegura umusavyi wanje Mose? Ubwo nyene Imana igeza kubivuga, Miriam acasesa imibembe. Nindazi imibembe. Pole sana. Abandi nayo muzi. Imibembe ni ingwara mbi cyane. Sinzi ko murabona abantu
bagwaye ibintu menga byavyimbye ku maguru binini kuguru kangana gutya ibintu meze nk'ibibuto bimeze ukuntu mashira tusa mu Bisirayeli umuntu agwaye imibembe ntiyarekurwa no kwicara mu bandi bantu naho yoba afise amakosa. Hari irindi jambo rivuga ngo wowe urinde ushobora kunegura umukozi w'uwundi. Nubu wowe ugenda kuri Pasteur ugatangura kubapangira imipango ngo we ngo bongo amafana yashizeho nabi ngo we ngo hagarara hajya ngo nawe uhagarare hajya nyene Pasteur araza kwitegereza ati tiens uruwahi Bwana sode sana nurekuriwe na gatonya kwidodombera umukozi w'Imana kuko igihe cyose uzobigerageza nicyo gihe uzoba utanguye kugiranira ingorane n'Imana. Kandi Imana yo buriya ni Imana ihora yihoreye. Igihe cyose uzonegura umukozi w'Imana menya kugize ivyago. Hari amashengero usanga umukozi w'Imana atarimo abyifatamo neza. Wongo kweli. Va muri iryo shengero uje murindi. Probleme iko wapi? Bwana swe sana. Nonga wabona ati Jack arajaganya ibintu bitameze neza. Ukabona bitameze neza tu rentre. Ukaja kusengera muhiri wawe cyangwa karabindi eglise ukajamo. Hako kwigegera ivyago. Mugabo wako waguma ngaho ukahura n'ivyago. Bikakunanira kubika umunwa wawe. Watumuhava ukaja gusengera handi. Kandi ivyo bavyiza. Haleluya. Nuze wigara widondomera umukozi w'Imana cyane cyane akugaburira ijambo ry'Imana. Uzoba wikwegeye urupfu giturumbuka, uzoba wikwegeye amahano kuri wowe n'abana bawe n'umuryango wawe. Sinzi ko murasoma inkuru za Akora na Datani na Abiramu. Umunsi umwe bagumukiye Mose nyene baragumuka haba Imana iravuga ati uwo muntu yakoze ivyo bintu yagumutse ngira ndamwereke igihano kitazoba igisanzwe. Umunsi urizina bahagaze ngaho Imana ikirugurura isi ngo isi irasama bose nukuvuga iyo miryango n'abagore babo n'abana babo n'inka zabo n'ibintu batunze vyose bimirwa n'isi baca baja mu nda y'isi. Nabugingo nubu ikibi kibishe nuze wigere uja mu nama zidodombera umukozi w'Imana na kaga kabishe nubwo umupastor atokuvuma umuvumo uri disponible aho ku muntu wese akora ibintu mwe nivyo. Bwana sade sana. Amena. Amena. Ico ni igipimo kigupima uhagaze mu vy'Imana. Mbega uhagaze gute? Nta muntu n'umwe ariko aragupima, ariko ubwa uri kuripima uriyizi amajambo maze kuvuga urayazi, urumva ko aho uhagaze ari hehe. Cya gatandatu, igihe cyose uzobaho utagira impuhwe zikiremwe muntu, umukozi wo mu nzu ukamukoresha nk'uko umenga ni madudu. Murazi madudu ni inka zirima. Igihe cyose utazogira impuhwe z'umuntu menya ko uzoba utagihagaze neza cyangwa niwigeze uhagarara neza. Bakakuzana agakozi kangana n'umwana wo mu wa kabiri wakabaza ati none wewe gute? Ati je abavyeyi barapfuye narabuze uwundi hirishure niyo mpamvu nje gukora akazi ko mu nzu ndonga ahomba. Bikanga kumusubiza mu ishuri umwana ngana nkuko utagira impuhwe y'ikiremwa muntu. Umuntu bakamugonga ariko asambagurika akabura n'ubutabariza. Karakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere ko ubutumwa bwagufashije cyane kandi nizere ko byagize icyo bikumariye. Ego muracari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana w'ishengero rya Hope Church. Ubwo n'ubutumwa bwiza bwavugiwe mu ishengero rya Hope Church, nizere ko nawe wafashije. Ariko uyu mwanya rero tugira tubahe akanya go gukurikirana zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Si ntahe zose oya, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora.
ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko akora ibintu byinshi cyane utokwiyumvira byinshi cyane biko birakorerwa mu ishengero rya Hope Church. Abamugaye bariko baragenda neza tukabona bagenda, batabona bari bameze ukuna kuriya. Yesu ariko arakora ibitangaza, kandi Yesu arakora ibitangaza mu bijanye n'agafaranga. Yesu arakora ibitangaza mu bijanye n'agafaranga. Ibitangaza vy'Imana ntibigarukira mu gukiza abantu gusa, n'akanoti Imana irakora igitangaza, ukazibona ubuzima burahindutse, ukazibona urudandazo rurateye imbere, ukazibona ibintu biriya byagenze neza. Reka mu kanya rero tubahe akanya kugira ngo mukurikirane zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora, maze Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka inyuma y'izo ntahe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Kije mu izina rya Yesu. Amen. Akabazo, waje muri Hope umeze gute none ubu umeze gute? Ulikuja ndani ya kanisa huko waje? Yewe naje muri Hope, wewe wavugiye ku radio, nari umuntu ndandaza, hama ndahomba byose birahera, biheze ndavuga ati none ubuzima bwanje nzobaho gute? Bigiye kugenda gute n'abana? Kuko ndumufise abana bahungu n'abakobwa babiri. Hama ucuvugira ku radio ati wewe urushe uremerewe, nimuze kuri Yesu arabaruhura. Hama jeje ndavuga ati none ko uyu muntu avuze ngo tugende kuri Yesu araturuhura, no mubona gute? Vuga kuri adresse, amacha fata tagisifero ndayibaza urahazi, tagisifero imbwira ngo ndahazi, njyana uzobukoze. Inje nari inkenye by'ukuri amahera yose yaraheze, ubu amahera yaragarutse. Ukuri nta kintu mbuze, nukuri n'abana banje nta nzara barara, nukuri mu mperi yo Mana mashi. Amena. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya. Amen. Ninje muri Hope na telefone mfise atanagahinda mugabo ubu ndafite telefone itari ntoya. Yesu abahezagire. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Anje magaze ngaho shima Imana kuva shika ngaho muri Hope Church. Vrema jewe natanguye nyonga tagisivero. Nanguye nyonga tagisivero nayiko ndondera ikintu bitwa premi. Ndamirigwa nabi, ndababara umuntu datarote cyangirika ngaho muri Hope Church. Maze guhashika ncaniga ukuntu wo kurondera, subira kuri ya tagisivero, ndakora n'umutima mwiza, ndasubira Imana iraheza ganje ndonka premi. Ni kuvuga ubu nivyo banacho manakimena nita atari kinga. Imoto ubu ndagendesha ubungendesha abajaji, imodoka ndagendesha. Nukuri ndashima. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Je naje muri Hope Church mfise inzu ari chantier, ubu isa neza irayagayaga amangi ni menshi. Yesu abahezagira. Imana ikiranyugururira imigisha. Yesu abahezagira. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya. Amen. Nanje abantu benshi barumvise ntahe yanje nkiza muri Hope Church, nari umuntu nava mu Kanyosha n'amaguru, ariko ubu aho ngeze kuri uyu munsi simenya gufata taxi kuva mu Kanyosha gushika ngaha, nkongera nkafata iyindi no gutaha. Kubwize yigisho yagiye aratwigisha nagenda zikurikiza, nza ndabona imigisha myinshi Imana bahezagiye. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Andi baramukije mu izina rya Yesu. Amen. Izi nyigisho zatubereye nziza cyane kubazikurikiranye. Je ndibuka ngishika muri Hope Church, twari ku mashure ku Mutanga aho bita mu Gikungu. Nari mu buzima novuga bubi kabisa bubi. Ndibuka ikindi gihe fata umwanya n'umujya je n'abana n'umugore n'abana tucakwirwa kuri eglise dusaba Imana kugira ngo iduhindurire ubuzima. Ama bivanye n'inyigisho twagiye turonka hari cyabaye. Nari mu buzima nashobora kwambara ishati rimwe ukwezi. Nari mu buzima madame yafize igitenge kimwe kigahera giheze tukabona kuronka ikindi. Nari mu buzima twari mu buzima bwo gukuranya impuzu butabamwe. Twari mu buzima habonetse urubanza tujako ntibyaba byoroshe. Nawe ucuvyumva uceruka mu rubanza mu bantu uca wumva ko bitari byoroshe. Twari mu buzima gufungura cyari kibazo. Mugabo uno munsi
nibaza ko tuzinanye no munsi woza nanjye no mutiza ga costume. Amen. Kandi bisavye ko tujana nanjye no kwambara kandi. Amen. Uno munsi madame woza kumutira gatengeye ukamuha. Amen. Rumva ko inyigisho zatubereye nziza cyane. Nibaza ko niwaziga ukazifata nka nkama haraho nawe zizokugeza Yesu abahezagira. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe shengero ry'Imana. Amen. Ngira nshime kimwe mu byo Imana yankoreye. Tugisengera mu Kigobe, Hope Church itari mu Kirangaha. Byarashika ndibuka imyaka imwe. Byashika kugira nze gusenga n'umuryango byacangana bikanka. Bigashika ngaheba kuza gusenga kubera mbuze ingene shika mu Kigobe. Déplacement itike byansaba ibihumbi 2. Ivyo byarashitse, ivyo bihumbi 2 biraboneka mu nyuma bikanka. Ariko rero nagira shinga intahe mvuga yuko muri Hope Church twahezagiwe nahahezagiriwe. Pastor avuze yuko urushengero rugira gwimukire mu Carama, naramvuze nti mu mutima none ko vyanka mu Kigobe nkabura igihumbi cyo kumanuka ku rushengero n'igihumbi cyo gusubira muhira mu Carama bizokunda ko ikirere kiyongereye. Ariko ubu nagira ndabereke ivyo Imana yakoze ubu aho Hope Church yimukiye ngaha itike ndiha ibihumbi 10 birenga. Ariko rero ndashobora kuza gusenga kandi ubu niho nza gusenga. Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Hama nanje nkiza ngaha muri Hope hari muri 2017. Icyo gihe nakora akazi ko mu nzu. Mbere kenshi wasanga umenga nkora ijoro n'umurango ko na saa cyangwa saa 7 yaragira ndiko ndakora ijoro. Hama uwo muntu nakorera yaranturubika cyane. Ariko sinifuza kurondera kandi kazi. Maze kuza muri Hope ndahamaze nk'ikiringo cy'amezi 2. Niho mwico gihe naciye mbona uburyo bwo kwikorera ibyanje. Byukuri ubunya nta muntu mvuga ngo aranturubika. Nshatse kuja gukora ndagenda nkakora. Canke naho nshatse nk'ihikonje byose biva muri jewe. Uca wisinyira ikonje. Yego. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Tashimwe. Amen. Nanje muri Hope Church nkihashika ubuzima ni bwari bwiza. Nari ngendera ku kamoto sinzi ko mukazi kitwa Jeho Kuki. Ako kamoto nicarako na madame n'umwana imbere n'ubundi nyuma. Ariko nkabona menga nibyari bihagije. Tuza turiga inyigisho turazifata ditubera inyigisho nziza. Imana iraduhezagira turaronka imodoka. Kubwo twabonye umugisha muri Hope Church ngira ngo imodoka zoba zimaze kunyandikwa ko simwe canke 2 canke 3. Eka mbere mfise n'inzu nziza cyane. Amen. Mba mu bandi sinovuga ngo mba hano hagayitse oya. Urumva iteka Imana yampaye kubera aha hantu. Ico gihe wari upanze? Nari impanze ahantu ngira ngo ndyamye mu gatondo mbyutse nabyuka menga nikoreye abantu bo muri quartier. Ariko ubu ndaryama ngira ngo nk'akabebe kubera Yesu ibyizankoreye. Amen. Amen. Yesu aguhezagire. Yesu nashimwe kandi. Amen. Nukuri nanje ndashima Imana nukuri nkishika muri Hope Church nari umuntu nkenye merewe nabi cyane. Nari mu buzima sinzi ukuntu babwira abantu b'Imana. Nari umuntu nambara igitenge ngira ndagihawe n'umuntu. Umugabo ntiyarazi kungurira n'agatenge ngo ndakambare. Naye mfise umugabo umva
amahera yarose yose yaherera mu nzoga n'akarasiyo k'abana sinashobora kukaronka muga maze kugera muri iri shengero nari narazungurutse mu mashengero menshi cyane narabuze ubutabazi muga maze kugera muri iri shengero nukuri narabonye nukuri Imana ubu mushinga nawe wanje aratanka mubona kandi akarasiyo nkakaronka kandi ubu igitenge cy'umugabo ndacyambara kandi ubu ndabayeho neza cyane kandi ubu mperuka kugura parcelle tugiye kubaka nukuri ubu unyandabe nameze neza cyane nuko ndashima Imana. Amen, amen. Amen, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Jewe nshitse muri Hope nahasanze inyigisho nziza cyane zari inyigisho zituzanira ukwizera muri ico gihe umuntu yankoresha ariko misi yose yakwama yankindanza ambwira ati burya we waciriye amashuri hagati ntiwize ivy'imishahara cyangwa ama promotion ushire ku ruhande iyo habaye nk'utuntu novuga tw'ingendo barashiramwe abandi mugabo je bambwira ati burya we ntufise diplome ya kaminuza ico gihe byarambabaza cyane ariko ico nagira ntomore nuko umwungere yaranyigishije ibyo kwizera no kwihangana muri ico gihe navaho ndababwiye ubutumwa bwiza kandi bikabanezera muri ico gihe no hace hasubira hagafatwa ingingo zo kuvuga ati wa muntu ahora tubwira ubutumwa bwiza ubu nawe mutamusizemwo ntimuzovaha. Yesu ashimwe cyane. Muri ico gihe ndagishimira Imana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere rero ko izi ntahe zakufashije aho uri hose izo ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora sintahe zose oya ivyo Yesu ariko akora mu ishengero rya Hope Church ni byinshi cyane izo ni zimwe mu ntahe sintahe zose oya ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora nawe turaguhaye kaze rero ku munsi wejo nawe Yesu agukorera igitangaza reka ndakubwira ikintu utari wibwiyumvire ko cyane buri kwezi buriya Satani aragira list y'abantu bazogira ivyago ego ko nta kwezi na kumwe habura abagira amaksida nta kwezi na kumwe abantu badapfa nta kwezi na kumwe abantu batibwa nta kwezi na kumwe abantu batadivorsa nta kwezi na kumwe abantu badasambana batanya inzoga batagira ibinabiriya rero Satani ategura abantu arategura ibintu agategura ukuntu biza kuba nabi rero nawe wisamaye ko birashaka kugushikira ariko ku munsi wejo tuzosengera dushima Imana ku kwezi kwa gatanu dusengera abantu bose bafise imitwaro bafise imitwaro ejo nyene tuzobasengera kandi cyo dusengera ukwezi kwa gatandatu rero kuze kukubera ukwezi kwiza ko kubona ivyiza vy'Imana ko kwitabwaho n'Imana ko kwitwararikwa ko n'Imana ibintu vyose Imana igomba ko bikuba ko abari byo bizoba mu kwezi kwa gatandatu nta accident uzogira mu izina rya Yesu vuga uti amen. Ntuzopfisha ntuzohura n'icago nta kibi kizogira ico kikugira kandi nta n'icago kizokwegera ihema ryawe nta kintu na kimwe kizoshobora kuba kibi mu buzima bwawe mu gihe twosenga kuko ubushobozi bw'amasengesho ni ikintu kinini cyane amasengesho arahindura imigambi ya Satani agahindura imigambi mibi y'abantu agahindura ibinabiriya mwibuke imigambi ya Hamani yarafise ku bwoko bw'abayuda ari bwo bwoko bwa Esiteri na ba Mordekai byarahindutse kubwa amasengesho bagize amasengesho nawe uraza ku munsi weje tugusengere Yesu akugirire neza ntubifate minenerwe ntuzi impamvu uguri radio muri no mwanya si bose buguri radio oya si bose bariko barayumviriza oya ariko hari impamvu Imana yakugirire neza ukumva radio ko muri ari kibi Satani yateze mu buzima bwawe kizoba mu kwa gatandatu ariko ukaza tugasenga ntikizoba kikibaye kuko urafise imbaraga afise inkomezi nyinshi kurutiza Satani ntiwisamareko ndavuze nti ntiwisamareko ubuzima burazimvye n'amafaranga buri yarakenewe si ngombwa ko bakwibwa muri kwezi kwa gatandatu arabo usanga n'amadivorce aba mu kwezi kanaka ugasanga uricujije ati iyo menya nkagenda handi numvise bariko barasenga simba mpuye ni divorce Yesu ariko akora ibitangaza mu shengo rya Hope Church abantu benshi bariko barabona igitangaza benshi bariko barakira benshi bariko babona ibitangaza benshi bariko barahura n'imigisha yabo birako barahura n'imigisha yabo ejo rero tuzoba dufise amiga abiri nkuko vyama tuma dufise amiga abiri no kuvuga abambere bazinjira saa 2:15 uraza kuraba umwanya ukorohera isaha 2:15 tuzoba dutangiye amiga ya mbere ihere isaha 4:15
15. Isaha 4:45 dutangure amiga agira kabiri ahere isaha 6:45. Bivanya n'imyanya yawe, ivana n'imyanya yawe, ntuzobure kuza rero gusengerwa, ntuzobure kuza guhura n'igitangaza cawe, ntuzobure kuza guhura n'Imana yawe. Imana igufitiye umugambi mwiza cyane, igufitiye imipango myiza cyane, iriko gutegurira ibintu vyiza cyane. Ntiwisamareko rero, ntiwisamareko kuko Satani yoba kuboneyaho. Yoba kuboneyaho. Reka Yesu agukorera igitangaza ku munsi w'ejo kandi bose baze babibone. Tuzosengera abantu bafise imitwaro y'ingwara, bafise imitwaro y'umuryango, abafise imitwaro yo kunyibiyayura mutwe canke ubusambanyi. Ari abantu usanga ubusambanyi bwaranse kabisa guhera, bwaranse kabisa. Turagusengera bigahera. Hari abantu usanga inzoga zarabananiye guheba, hari abantu usanga kubesha byabananiye guheba, hari abantu usanga ibintu nabiriya bindi navyo ugasanga amarozi yarafise ukuntu yagufashe baguteye mu buryo bunaburiya. Aho hose turaza gusenga Yesu akugire neza. Mu kwezi kwa gatandatu uze kwinjiremo kukubera ukwezi kwiza, kubera ukwezi kumugisha, kubera ukwezi ko kubona Imana, kubera ukwezi ko gutera uje imbere, kubera ukwezi kw'ivyiza gusa. Ego kuko wararabishoboye. Ari umuntu mu mutima aguma avuga ngo none nibibi navyo nimba ugomba ibibi je ntumbaze, ariko Yesu agomba gutanga ivyiza kuri wewe. Yesu agomba gutanga ivyiza kuri wewe. Yesu arakwipfuriza ivyiza, aragomba ko ubuzima bwawe buba bwiza. Ugukushakira ibibi ni Satani, ni nawe ashobora no kuzana ivyiyumviro vyo kuvuga ati ibibi navyo bica bijahe, ibi bica bijahe bisubire kwa Satani. Wewe wamenye Yesu uronka ivyiza. Twama tubona ibitangaza buri gihe buri kwezi, twama dimanche ya nyuma y'ukwezi turasenga, tugasengera ukwezi gukurikira. Kandi abantu barashinga intahe ingene Imana ibagirira neza muri uko kwezi gukurikira. Nta accident zibaho kuri wewe uba wasengewe, nta kibi na kimwe gishobora kugushikira wewe n'umuryango. Ego ukazuzananye nabo mu muryango tukabasengera bose, ukaza mubona Yesu akora ibikomeye nibihambaye. Nivyo rero reka turangize uyu mwanya, uze kugira ijoro ryiza, ijoro ry'umugisha, urangize uku kwezi neza, maze ukwezi kwa gatandatu nako nyene uzo kurangize neza. Ego ku munsi w'ejo ntuzobure kuza, ndaguhaye kandi adresse ni mu Cyaramagahe, urenganye urutse bisi nimba waje na bisi, urutse bisi ajya kujya 11 bahita kujya 11 aho bisi zikatira ni kuri station Kobile, ni amabisi akatira ucufata ibarabara rikurikira ni barabara bita rya 12, abandi bakagita rya Mabeni, abandi bakagita ryo Kumbaho. Iryo barabara rya 12 urihagaze ko ucubona ishengero rifise clôture na portail ya bleu handitse ko Hope Church. Ego ujuragiritse ndaguha nimero zo mu protocole ni 68 090803 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ntuzobure rero kuza ku munsi w'ejo. Yesu akugirire neza, Yesu akwiteho, Yesu akube hafi. Twama dufise n'amasengesho yo ku Karago buri wa gatatu saa 3 kugeza saa 7. Amasengesho yo ku Karago buri wa gatatu saa 3 kugeza saa 7 amasaha ne yonyene, kandi twama tubona igitangaza c'Imana. Buri wa gatatu ntuzobure kuza nimba ukunda amasengesho Karago. Hama buri kuwa kane twama dufise amasengesho kubohoka saa 11 gushika saa 12 buri wa kane, saa 11 gushika saa 12. Ntuzobure kuza muri iyo myanya, ni imyanya myiza abantu benshi bariko barabohoka, abantu benshi bako baronka inyishu, kandi biko bibera mu gihugu urimwo, biko bibera mu gisagara urimwo. Ego ntubure inyishu yawe nawe warushoboye kuhashika. Yesu aguhezagire rero, Yesu akwiteho, Yesu akubabare, Yesu akugwanirire. Iri joro rikubera ijoro ryiza, iri joro rikubera ijoro ryo kubona Imana, iri joro rikubera ijoro ryo kurota ivyiza, iri kubera ijoro ryo kurota ivyo ugomba ko Imana kugirira ko neza, canke ugomba ko igutahuza neza. Hari ibintu usanga utari kurabona neza ingene byakagombye kumera, ariko kandi muri ijoro Imana ikuhe inzozi nziza uze kubibona. Yesu aguhezagire. Mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mishengero ya Hope Church. Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Cyaramagahe, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita Kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe.
woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, uwo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.